kandi nkahaza ubu inzego zo mu ntara ziriko zirashinga imizi. Nagira ntangure nkeze abizewe kurongora ibisata haba mu ntara haba no mu makomine, kandi nongere ndabakeze kuko aho nca hose ubu ndabona yuko indongozi mu bisata bitandukanye batanguye gukanura na mwebwe niwanyu nico kimwe. Ubu hasigaye yuko rero twerevuga tukaja kukivi kuko mu vyerekeye muzirikanyi uriko uravyuka, kandi ndabona yuko n'abene gihugu bamaze kwerevuka. Ajya bene gihugu ntibashaka kwerevuka badafise indongozi. Ndabibakengurukiye rero kandi ndabakeza, ariko rero murazi yuko kubaka igihugu ntiwigera uhagarara. Iki giheze haza ikindi, iki gihera haza ikindi. Kuva isi yaremwa umuntu yaremwe ngo agume ahindura iyi si, agume arema bishasha. Twebwe rero tujejwe ibisata bitandukanye, nitwe tujejwe kuja imbere y'abandi mu kurema bishasha. Rero no munsi naje kugira ngo ndabahe intumbero, kuko aho bukera bije izosohoka. Isohotse rero ubu mu ntara mwaragize amapetebeya, mu makomene mwaragize amapetebeya. Nuko rero dushaka ko tuzokora, kandi hamwe uburyo bwose dufise busohoka kandi bugakora. Ibikorwa nivyo tushira imbere, nta mapolitike menshi. Nico gituma ubu umwe wese imbona kazoza uko amayifise ijya kopi. Kandi jewe sinkunda kubabwira ngo mubika ngo bijya bitexte. Hari ahantu hitwa indicateur ugacura mu gisata canje nshaka gushika kuki ukanza ukahabona iyuja, ugaca rero usubiramwe uti ngezehe haburiki. Nico rero canzanye kugira ngo umwe wese yumve abone ko intumbero ayifise, ntazaguma avuga ngo ndarindiriye intumbero ndindiriye intumbero, kuko hari habameze gutyo ngo ndindiriye intumbero. Ariko ubu twibaza ko ari sawa. Rero muri intumbero turagira kunegura, tukinegura tukavuga tuti ni iki gituma iki kitaba, hanyuma tugaca tubona ico twokora. No kugira ngo umwe wese amenye strategie de travail. Nico canzanye, kuko ahandi hoho nta raporo mufise muvuga ngo ndatanga, kandi ntumushaka kumbwira ngo murafise ingorane mu gihe bije itaraza. Igituma ndiko ndaza no kugira ngo ndabigisha ingene mutegeza kurekrama. Naranezerewe hariho abantu babivuga neza bati umushikiranganje w'indero mu ntara. Nivyo sawa, kuko niwe uzocuba niwe bazwa mu ntara, ntuzoja kuvuga mu bushikiranganje baheza kugira conception, bagira planification nationale, bagaca bahumwe umwe wese ivyiwe. Rero abanywe mujejwe ibisata mu vyumve nico nshaka ko dusiguriranira. None hari ikintu na kimwe bushikanganje bushaka gukora butagikoreye mu ntara kanaka? Nta na kimwe. None hari ahandi bokore badakoreye mu ntara? Mbega intara yoyo hari ico ishobora gukora itagikoreye mwikomine naka? Yani mwikomine no kuvuga yuko kubera ubu twamaze kugira decentralisation effective, mwikomine ni waba ujejwe indero mwikomine. Nuko hariho umushikiranganje w'indero mwi province, uko mwi province ni déconcentré. C'est le gouvernement central qui a délégué le pouvoir mwi province. Nova yuko umushikiranganje wenyene c'est dérivé, il a délégué le pouvoir. Hanyuma idereze le pouvoir no kuvuga wewe mu ntara ni wewe ujejwe imigambi y'ubushikiranganje. Mugo yikorera mu ikomine kanaka. Mbega uzoja kubaka amashure muri iyi komine babo baramaze ukwiza bivuga bati dukeneye ibitaro. Novuga amashuri cyubaka hari inyuma. Abibitaro nabo haca ministre wa santé nawe akaja kubaka ivyo bitaro. Mugabo kugira bikunde vyose biba coordonné par le gouverneur de province. Le gouverneur de province rero kujya umushikiranganje wa mbere ariwe akorodona ibikorwa by'abashikiranganje, gouverneur nawe niwe akorodona ibikorwa by'ibisata biri mu ntara. Nico itwabura amatari kujya jewe nkoranya conseil des ministres nawe azoyikoranya.
yazoyikoranya ibisata bitandukanye kugira mutererane. Murashobora uno munsi mukavuga muti tuza kwiga dossier zitatu. Shava muti hariho dossier ijanye na agriculture, yindi ijanye na education, yindi ijanye n'inyubako rusange. Urumva uyipresenta ni wa wundi abijejwe. Mugabo ari kumwe nabo bandi bakamutera ivyiyumviro ngahano uri mu ntara yacu twogira uku ntivyogenda neza. Ni ukuguma rero umuntu ariko arateka umutwe mu ntara yiwe ingene vyogenda. Hanyuma mugatanga intumbero mukavuga muti twumvikanye ko tugiye gukora iki muri ibi ni iki muri iki ni iki. Hamwe usanga amadosiye yose azwi ibiriko birakogwa bateranye ivyiyumviro, hanyuma haguma hazaraba amanama d'evaluation. Nico ituma rero ubu ntimugire ngo muzokwigenza nk'uko baba directeur provincial bahora bigenza. Ntimwigenze uko kuko ubu muzobibazwa niwavuga uti jewe bije yaje bije uzoyibona ubu mu ntara tuzatubona bije ku gisata ico ari cyo cyose. Kandi ryabije n'umushahara w'abakoramwo twe dufata ko biri muri bije gukora ico gikorwa. Cyo ituma wicaye atacu yavuyemwo muri cotation muca mwumva ko ni evaluation kujya rero dusaze tujya ntuze evaluation de performance tubibona uyu afise capacité ingana kuri pourcentage bafatiye kubikorwa kandi ubona n'amaso. Ndavuga twe turaba resultat. Dushaka ko intara ubu izovuga iti croissance y'intara yacu yagize croissance gute. Nko mugashaka kuvuga muti intara yacu twebwe tuzokwexporta ntituzokwemporta kugira amahera y'intara agumeyo noneho muzane ayava inyuma. Murumva ko ari politike y'intara mukavuga muti twebwe twihweje uwo mwaka twagize croissance iyi hanyuma duteranije ama croissance. Murumva nta ministeri itari ngaho ubu na fonction publique iri ngaho niho tuzokora neza. Ni ikinje kugira ngo tuvugane ko